ikaza bakunzi ba Look Media, ikaza bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizo n'imbonesha kuri yacu kandi ariyo yanyu ya Look Media, cyane cyane mwebwe abakunzi ibiganiro by'inkino, abakunzi ibiganiro bya Look Sport, bya media n'ibindi bitandukanye. Tuba ikaze mu biganiro kuri umunsi wa mbere turi kwigenekerezo rya 16 mu mwaka wa 2026, ubona ko ni mistera yegera imbere, ni tutatuje imbere turangiza umwaka nubwo bon uwiravye imengo turacari hafi, ariko naza ko turiko turatera tuje imbere mu biganiro cy'uno munsi cya Look Sports. Ndi kumwe na Ingabire Gilles Bahise kanama ndamutse. Ndakuramukije Loris Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abakora dukurikirana muri rusange abakunzi ba Look Media, ariko na cyane abakunzi b'ibiganiro cya Look Sports cyangwa abakunzi b'ibiganiro by'inkino. Twizeye ko bameze neza nabo mu babo ndetse no mu byabo. Nyaza ko abantu bakunda gukurikirana Look Media cyane cyane ku mbuga ngurukanabumenyi, atari kuri televiziyo. Naza ko kuri televiziyo bitagira, ku mbuga ngurukanabumenyi, kuri Facebook cyane Facebook cyane Instagram si cyane. Ngo bakunda gukora ama commentaire, dufite abigeme hano bakora ama video kuri Facebook cyane, tuvuye kuri Facebook. Usanga ama commentaire ashika nka 50, dufate 50 kwijana. Usanga abantu bakavuga ati kubera iki abo bigeme bakora kuri Look Media bataramukanye. Ubwo se ubutakaza imico y'ikirere. Uzi ko Constant amaze kugira hariho ama video y'abahungu cyangwa abagabo bakora kuri Look Media n'abari kuri Facebook kandi bataramukanye. Mugabo ntaco bagiye mu bisanzwe abigeme kweki mu mico y'ikirundi abigeme bari sansi kuramukanya. Nivyo nibaza. Mugabo abahungu ntibari oblige. Abahungu swat baramukanya cyangwa kabireka nta muntu aguforce. Mugabo mu bigeme naza ko mu mico y'ikirundi hari umuntu amaze kuba yandika texting na nkuko ariko arasigura ibintu bimeze. Nibaza yuko by'ukuri mu mico y'ikirundi abigeme bari sansi kuramukanya. Nivyo nibaza ntabyo sindisi. Nabo ndahuje kuri numva ngo kumate yawe no nguragarose uratubwiye nsamuki. Twebwe turaramukanya. Mugani nese turamukanije pe nta muntu biduho. Nta muntu biduho. Nuko mu kiganiro cy'uno tuzagana ku makuru atandukanye. Ni muri Primus League twamaze kuba tumenya ko officiellement Aigle Noir iri champion ya Primus League 2025-2026. Bivuga ngo ni itwaye ikombe iyongeye imyaka ibiri kurikirana. Ni 2024-2025, 2025-2026 Aigle Noir champion de la Primus League. Donc ikombe gisubiye mu ntara ya Makamba, byamaze kumenyekana sikaye inkino zigera kuri zine zose. Urumva ko biri kure cyane, bigikunda ko Musongati ishobora kubafata, ntibigikunda ko Flambeau de Centre ishobora kubafata, ntibigikunda ndetse ko na Bambo ishobora kubafata. No musana ko ni Aigle Noir twaye ikombe hasikaye inkino zine twaza guca hirya no hino ku makuru yako aravugwa muri ndi turangije muri Primus League. Imbere kutuza kuva hano mu Burundi kuzwereza ku mugabane wa Buraya, turaza guca muri volleyball. Nibaza ko nta tawara dukunda guca cyane, ariko uno musaye ko araba inkino zikomeye cyane muri volleyball na playoffs ya championnat national hano mu Burundi ziriko ziraba kuva ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana, ndetse zizobandanya no muri weekend igiye kuza. Ni inkino ziryoshye cyane, ubona ko urukino rwa volleyball ruko tera intambwe ruko ruregera imbere cyane. Tuvuye hano mu Burundi tuzakwerekeza ku mugabane wa Buraya muri English Premier League ko rakina muri no turangije. Hariko araba inkino zimwe, bamwe bigenda neza abandi bigenda nabi. Kuri uyu wa kabiri ku munsi wa gatatu bazohagarutse UEFA Champions League. Mu tururu turizo guca muri FC Barcelona, icyariko kiravugwa yari amatora ku murongozi mushasha wa FC Barcelona, president du club Joan Laporta akaba ariwe yasubiye kwizegwa ngo abandanye kuba umurongozi wa FC Barcelona atsinze uwitwa Victor Font. Ni wana ko na amatora atandukanye n'andi matora nagiye kuba mbona Victor Font afata ijambo rakeza cyane Joan Laporta mu gihe bari mu myamamazo ariko aravuga amajambo menshi cyane atari meza kuri Joan Laporta. Naza ko tuza kubica hirya no hino. Reka tumire amategato duze tugaruke n'idoni ry'igano cyacu.
twamaze ko tugaruka reka twinjire mu idonido ry'ikiganiro cacu uno munsi naza ko sinzi ko mubizi abantu bakurikirana Rock Media turaza twabwira ibintu bitandukanye muri Primus League muri La Liga Santander English Premier League n'andi atandukanye uno munsi nazi ko sinzi ko ari mwese mubizi ko mushobora gukoresha ushobora kuba uraba inkino ariko kandi izo nkino atari ukuziraba gusa ahubwo zikwinjiriza n'agafaranga aho naho ubuciye muri Bubet kabisa nako haba ari inkino zitandukanye mu Burundi hanze y'igihugu haba hari na option nyinshi afite abantu batazi gukina cyane hariho umugenzi naza ko namumenye kubera Rohis azi kubetinga cyane yotanga na formation yotanga formation abantu bakiga kabisa bakicara bakiga rero abantu batazi ibintu byo kubetinga cyane babazi ngo ubetinga yinye swat Barcelona tsinda Real atsinda ni cange zose ziraza kunganya nivyo babazi cyane mugabo buriya haba ari tudeta twinshi kandi utwo tundi twinshi nitwo tuba turimwo amanota menshi cyane uvuga ngo nuburyo bwinshi cyane ushaka gutigira ko muri Bubet washaka gutigira uciye kuri application ya Bubet utereshaje muri Play Store canke ugaca kuri site web ya Bubet uve muri Bubet twinjira neza mu kiganiro cacu hano muri Primus League ko barakina ku nzugira 26 nayo ndwi yerekanye le champion officiel wa Primus League akaba ari Aigle Noir ishoboye kudefanda neza cyane titre y'abari batwaye mu mwaka wa 2024 ushira 2025 ni nyuma y'intsinzi Aigle Noir yashoboye gutsinda umugwi wa Muzinga mu ntara ya Makamba baje ko batwara ikombe mu kiri nkuru nziza Peace Park Complex Stadium mu ntara ya Makamba bako yatsinda umugwi wa Muzinga imbere y'abakunzi babo ibitsindo birigera kuri 4 kuri 1 ni Muzinga niyo equipe ya mbere yatanguye guhagarika Aigle Noir baza kuba banganya igitsindo kimwe kindi bibuka muri ahari ngaho kuri stade Intwari Aigle Noir irimo gutsinda n'umugwi wa Musongati washoboye gutsindwa n'umugwi wa Vision umugwi wa Flambeau du Centre ucutsindwa n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique umva iyo yose ntibigikunze ko ishobora guhambira n'umugwi wa Aigle Noir Bumamuru ntirashobora gukina izakina uno munsi na Garage Express mugabo nubwo yose ida 15 cyangwa 20 ntibigikunda ko izaba guhambira umugwi wa Aigle Noir nuko Aigle Noir champion ku nzu ya 2026 agisigaye inkino zine muri Primus League dini nziza cyane kabisa kuri bano basore ba Aigle Noir nako baje kuba twari igikombe biraryoshe bitwaye igikombe akirikare cyane naza ko birakugabanya izo stress biragwa izo opportunity zo gukinisha abandi bakinyi batasho kuza bamwe batabara abatitulaire muri championnat yose ni kintu ciza uretse yuko uza gukinisha abandi nabo bawikuye ku muzigo iyo uri kuragwana n'umuntu uvuga ati abana fisi 55 afisi 52 afise 51 afise 58 biragorana cyane kuvuga ngo uze ku managing iyo pressure umva buri kuri pressure nini cyane no musi rero inyuma ko batwaye igikombe mu mwaka weze no musi baje ko yongera ikindi kuri Aigle Noir baje no kuba bagitwara muri conditions nziza batsinze umugwa muzinga nko roje kuvuga niyo equipe ya mbere atanga kuza guhagarika Aigle Noir atari mu kubatsinda ariko mu kunganya mu kwakora kw'iryo nota rimwe uno musi bace baza ko batsinda ibitsindo bigira kuri 4 kuri 1 kandi batsindire muhira nkuru nziza Peace Park Complex Stadium biza no kuba bituma nuvuga ko gutwara igikombe imbere y'abakunzi bawe ni ikintu kiryoshye cyane nibyo nawe gitwariye mu kindi kibuga biraryoshe mugabo biraryoshe cyane gitwariye mu kibuga ciwanyu rero nibaza ko nakazi keza kuri Aigle Noir gushika no musi ntibaratakaza urukino na rumwe baramaze kurutakaza baranganije mu kunganya bari bamaze iminsi banganya buriya baje kwa inkino nyinshi banganije na Flambeau du Centre banganije na Rukinzo banganije inkino Olympique Stade ngo bayitsinze kimwe kubusa oye baranganije mu Muyinga ahubwo niyo baheruka no kunganya so numva yuko no musi baje ko bace batsinda rero ibitsindo binameze neza ibitsindo bigira kuri 4 kuri 1 ibitsindo byiza neza ko nakazi keza kabisa ahubwo tunabakeza cyane neza ko kubona utwaye igikombe ca Primus League umwaka weze no musi ugacisubiza ngo turabonye Vitaro iza kwitwara igikombe ca Primus League sezikurikira byarigwe cyane mugabo ubona ko ya ino Aigle Noir yashoboye kumaintaina navuga yo level bari basanzwe bari ku mwaka weze yani Aigle Noir ni itwaye igikombe cyabo ariko n'imigwi iri inyuma twibuke ngine Aigle Noir yagiye guheza fazari hari imigwi bari basara bafatanye Flambeau du Centre n'umugwi wa Bumamuru ariko vyagiye biranka uko iminsi yagiye irahera muri Flambeau du Centre baje ko birukana umukoci wabo baza kuzana Sao Paris agishika yaratsinze inkino zitatu ariko inkino zagiye gukwikira n'ubwo ngo yari catastrophe
yari catastrophe muri Flambeau du Centre, haragiye harabavuga ibintu bitandukanye, abakinyi bahabwa ibihano n'ibiki. Uno munsi kugeza aho Flambeau du Centre ija inyuma ya Aigle Noir amanota arenga 18 agera kuri 18 niba ntibeshye 18, nuvuga ngo amanota agera kuri 18 aho onye naho nyene ni hamwe Aigle Noir nayo yatakaje inkino zitari yatakaje amanota abiri mu nkino zika kuri 3 canke 4 muri phase 2. Ubona ko Aigle Noir ibandanye izitsinda zose igikombe bigitwaye yakiri kare cyane by'ukuri byaraboneka neza yuko tugiye kurangiza phase warabona neza yuko phase turizo biryoshye cyane kubera yuko turabona yuko Flambeau du Centre Bumamuru ndetse na Aigle Noir aho de toute façon Bumamuru ashobora gutwara igikombe yarifise amahirwe, Aigle Noir yarifise amahirwe, Flambeau du Centre yarifise amahirwe, ibintu byagiye kuyangara buriya kuva phase turu itangura. Bon, apana mbere wanashima phase igiye guhera hari inkino z'ibirarane zagiye kwa zikinwa hagati ya Flambeau du Centre Bumamuru ndetse na Aigle Noir. Flambeau du Centre byatanguye kwankira ngaho oya Bumamuru nayo menga Bumamuru yagiye kuba irangiza neza kuko buriya Bumamuru ibintu byaje kuba byanka cyane gose kabisa muri phase retour. Wana ko uno munsi aho bigeze ibintu si byiza cyane. Uno munsi kwa ngo tubone Bumamuru itsinze n'amahirwe make cyane ngo uzo ubibona. Flambeau du Centre kuri nondwi yaje kubitsindwa n'umugwa wa Bundesport Dynamique ibaza hanigeze. Naza ko Bundesport Dynamique mu ndwi hagati izinto zabaye mu ndwi hagati kunzwe 25 yari yatsinze Bumamuru. Nuvuga ngo itsinze umugwi wari itsinze imigwi yose yari sanse gutwara igikombe umugwa Aigle Noir. Wana ko Bundesport Dynamique ikobara kajyo kuko nibaza ko iri muri ziriya equipe zikoze kubara kajyo gushobora kuva hari ahantu. Reka ndagwakaroro tuve hano mu Burundi gatoyi dukwiteze muri championnat nazo ko abantu bose bakunda abantu benshi bakunda Premier League. Ana ko imigwi usanga iri mu bibanza bya 19 wera kuri 20 19 18 na 17 na 16 wera kuri 16 tumanuka iyo igiye kuhura n'umugwi mukuru nasira kubesha n'uyiti sinzi ngo abantu bari bukomeye no sezi byaje kwa biba kuri Wolverhampton Wanderers nutinya equipe nimwe. So uno munsi nimba tuvuze ngo muri Premier League ino migwi ya Bumamuru Flambeau du Centre nivyo ntishobora gutibuka dutufase ko byagenda ko ntishobora gutibuka nitwayiteka mu yoza gutibuka. Rero iyo bagiye ko bahura n'umugwi wo uvuga ati twebwerega ntandi makuru ntandi mahungiro dufise ni kuri mwebwe nyene baraza kwa bitwara neza ugasanga baje no kubana abasindire neza ko Bundesport Dynamique ije kubikura amanota meza kandi ku migwi navuga ko yari sanzwe yikura iri kirigenza n'amatatu yariko ari tembereza ngaho baje ko batora neza cyane rero mu gutsinda Flambeau du Centre ndetse na Bumamuru. Twiteke ko Aigle Noir irashobora kugira double championnat coupe du président. Pourquoi birashoboka cyane mugabo uno munsi amakenga hari ni hamwe twashikije mu kiganiro giheze ku munsi wa gatanu. Eske ukuntu bariko baranganya babikora expert canke kuri nabo ni forme yari yagabanutse forme zaho ziragabanuka si zankino turabona kuri Aigle Noir muri phase peut-être ndetse na phase retour mu ntango nako byareko bisa niko biri kwiragabanuka nivyo ntiyatakaza amanota 3 mugatakaza 2 ahantu havuye amanota 2 imigengere kinini ya cyane. Rero hamijya performance bariko barazana muri zino nkino bohizana muri Coupe du Président neza ko byo bagora cyane ko hari indi migwi ibe ikeneye ico gikombe. No musi tuvuze umugwa Musonga turinga urakeneye ico gikombe, tuvuze umugwa Rukinzo uringa urakeneye ico gikombe. Iyo migwi yose novuga ko byanse kwitwara kino gikombe nashatse kuvuga Flambeau du Centre ndetse na Bumamuru nabo akanya ko kwiratrapa keza ni kuri Coupe du Président. Kanaza ko concurrence zo bari ni kuri Aigle Noir. Turibuka na vision ukuntu bavuga ko target yaba ari Coupe du Président. Ko barabona ko Premier League biragoye cyane. Rero naza ko baza bafise abo bantu baza ko bagwanya benshi. Mugabo birashoboka ko baza ko bitwara neza kuko turabye nimba uno munsi kinyinka zega kuri 76 tukaba turatsinda urukino na rumwe. Naza ko ni performance iri board cyane. Barashaka kuza bagakorera double. Mugabo nibyo borohera nka kuno baje ko batwara Premier League biborohera. Ya nuko na makuru kwavuga muri Premier League naza ko twokeza nka rukumenya twavuga ati turakeje umugwa Aigle Noir kubikombe asho gutaka no mwaka. Kabisa naza ko si twaba gitwaye inshuro zibiri zikurikira imyaka ibintu ntisi byabose kabisa. Nimba twarabonye Pep Guardiola bikora muri Premier League naza ko isa abantu benshi na Manchester United yabikoze mugajyari kera
Neza ko kubona umugwi nka na message ngo zarigeze kubikora kandi message ngo zagiye kubikora iri kumwe n'uyu mukoci wa Grenade yego Jimmy Ndayizeye my goodness ko Jimmy Ndayizeye akora andika amateka akomeye cyane hano muri Primus League kabisa neza ko ni intambwe nziza ikomeye cyane ku ruhande rwa Grenade nuko imbere ko tuva muri Primus League imbere ko tuva mu mupira w'amaguru twerekeza ku mugabane wa Buraya duce muri volleyball gatoya ariko haraba inkino zitandukanye muri ino ndwi turangije ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana muri championnat national bageze mu playoffs imigwi ine mu basore n'imigwi ine mu bakenyezi sinovuga mu bigeme ni mu bakenyezi mu bagabo ko twavuga mu bigeme mbona uvuga ngo uko usanga hariho umugwi bito hari umugwi w'abigeme mugabo usanga harimo umukenyezi umwe canke babiri urumva uvuze umwigeme n'umusubye hasi mugo uvuze umukenyezi nawe uvuze umukenyezi n'umwigeme arashobora kwitwa umukenyezi mugo umushize etape atarashika ucumushira kujya nivo ariko ujya mukuru ne ucifatira urakoze mu bagabo umva no mu bagabo sinovuga ngo mu bagabo no mu bakenyezi mu bagabo ni umugwi wa Muzinga uko atara mitwe n'umugwi wa Bujumbura wezo wandani canke Bun mu bagabo nyene Rukinzo ikwitara mitwe n'umugwi wa Bisoro urukino rukomeye cyane twaje kwa tubona ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu Muzinga asho gutsinda umugwi wa Bun amaseti 3-0 Bisoro itsinda Rukinzo amaseti agera kuri 3-2 zigwa rukino rumeze neza cyane umva ko amaseti 3-2 nuvuga ngo bamaze kugera muri Seoul ni Rukinzo yatangiye gutsinda amaseti 2 ariko Bisoro izabwira twitaro montada ngira ngo kuri amaseti 2 banganya 2 kuyanzi baja muri Seoul Bisoro yatsinda Seoul Bisoro ziko ni equipe y'imwaka umva ko n'umugwi mu gihugu hagati neza ko mwaro urazi ko yigeze kwifisa equipe ya football n'ubiriho muri deuxième division umuhanda yumva yitwa ngo ni Mier de Mwaro yigeze gukora amateka haragakuru nigeze kumva yigeze gukora amateka bakina na Message Ngozi batsindwa ibitsino bigera kuri 22 muri Coupe d'Afrique yego ahubwo numvise agakuru kaye nakumvise ku munsi wa gatandatu nyine turiko turaba inkino urukino rwa Rukinzo na Bisoro bavuga ati umuntu yari umuhenzi yashagacisha amuvuga ati jewe mwaro ndahazi hari equipe yigeze gukina yambavuze ku by'president yambavuze iki umugardi yamutsinda ibitsindo 8 canke 9 yavuze 8 canke 9 sinavyibuka neza rero umupira wose wamutera umugardi wagenda kusana ikikoko kumwe aba none aramugaye bacavuga ati reka tuje kuraba bagiye kuraba cyabasanga kwako ukunda adakoresha gufasha ibingorongo Nuba ufashe ibingorongoro ubundi niko yasamisha gusa ko muteye ibisindo 9 kandi tukaba umupira wose batera akwikwiza uko kumwe ukundi kuramukaye cyane tuvuga ati basanga kwako kumwe adakoresha gufasha ibingorongoro byumvikana yuko abanyamwaro kubingorongoro n'abagese urakoze akora akantu numvise ku munsi wa gatandatu kuri parki ariko arabukino rwa Rukinzo na Bisoro bavuga ko abanyabisoro uwo MC azotanga source ashaka gutanga source nimba ari byo numva yatewe bavuga ngo abanyamara ku mafaranga numva usanga ari mu minsi bazaba bafexa abanyagitego kuri munsi bari gitega aje bavuga ati umva abanyagitego iyo uva ni muze abanyagitego bakunda amafaranga nuko ni Rukinzo asho gutsindwa na Bisoro amaseti agera kuri 3-2 mu bagabo ni aho hari mu bagabo mu bakenyezi ku munsi wa gatandatu nyene Muzinga yatsinze Estetika amaseti 3-0 mu bakenyezi umugwi wa GRC wari watsinze Rezas amaseti 3-1 ku munsi w'Imana ubona ko ku munsi w'Imana byarahindutse gato nubwo bitagize mu bagabo umugwi wa Muzinga waje gutsinda Bun amaseti 3-2 umva set fasi ko Bun yaronse amaseti agera kuri 2 mu bagabo nyene Rukinzo icitsinda Bisoro amaseti 3-0 uvuga ngo bwa mbere Bisoro yatsinze Rukinzo amaseti 3-2 mugabo set fasi ku munsi w'Imana Rukinzo niyo ashoboye gutsinda Bisoro amaseti agera kuri 3-0 mu bakenyezi hagati ya Muzinga na Estetika ntivyahindutse Muzinga ashoboye gutsinda Estetika amaseti 3-0 nyene ariko Rezas ikirahindurira umugwi wa GRC Rezas iratsinda GRC amaseti 3-2 ona ko nuko inkino zari kuziraba muri volleyball zikaba zizobandanye no mu ndwiza ku munsi wa gatandatu ona ko urukino rwa volleyball hageze no ko bateye imbere cyane gose naza ko nimba no musi tubuze umugwi wa Muzinga tukavuga umugwi wa Rukinzo tukavuga Bisoro y'imwaro basama kundi ko gufasha ibingorongoro muga aho ni muri football hari muri football sino muri
muri volleyball naza ko umugwi wa Bisoro numwe mu migwi imeze neza naza ko tuvuze rero umugwi wa Muzinga twavuga Bisoro twavuga Rukinzo twiyogeje y'igipolisi twavuga GS naza ko nimwe mu migwi imeze neza rero naza ko ni inkino ziba ziko zirabera kuri parquet ku kibuga ca parquet haba hariho A na B nuvuga ko kuri A haba hari abagabo kuri B abakenyezi ikintu cya mbere nakunze volleyball ni giki bari ku mwanya rimwe biteye ubwoba nuvuga ngo urukino rwa mbere rutangwa saa 5 urukino rwa kabiri rutangwa saa 6:30 nuvuga ngo saa 5:00 yego arbitre avugije sifre gutanga service ya mbere ya match bitangwa midi 30 match ya kabiri bitangwa ikibazo gihari urumva bari ku mwanya hari ababonye batari ku mwanya bonaza ko henshi birakunda gushika hari bo aha mubundi nitwovyirengagiza inkino zitari nke baraprograma ikintu ahubwo ko ari saa 9 match igatangwa saa 10 ivyo nitwovyirengagiza ntibirirwa radoma kuri to nitwovyirengagiza turadoma kuri to ariko nibaza ko mu nkino nyinshi ako kagorane karacahari ko gutubahiriza amasaha ni mu Barundi muri rusange rero naza ko ni volleyball uno munsi ubona ko iri kirava kuri niveau imwe ija handi ngabo turamaze kubona ko hari volleyball itunganywa ku musenyi uno munsi woba ko iriko iraserukira igihugu cyane iriko iraserukira igihugu gusa bon apana gusuma ayandi masport yandi ngamo ndandi ma discipline muganaza ko nimwe muri sport ziho ziraserukira ubundi ziramenyekanisha ubundi cyane yego rero naza ko uno munsi volleyball ikirava kuri uno rwego ija ku rundi nuko rero nayo makuru akavuga hano mu gihugu cyacu Burundi muri football ndetse no muri volleyball tumire amateka gato cyane ace tuza twerekeza ku mugana wa Burayi nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata nikeli uti none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB twamaze kuba tugaruka twerekeze neza mu gihugu cy'Ubwongereza hariko barakina muri English Premier League ubona ko bageza ku musozo ngo twovuga bageze kuri ya misi ya nyuma aho nuvuga urukino rwose barukina nka final uvuga ngo turakunda kumva mu nkino hasigaye inkino 10 na zingahe bavuga ngo urukino rwose tugiye kurukina nka final mugabo hari igihe hari umukoci n'abari muri conference de presse avuga ko nyine mugabo ari izi nkino 10 za nyuma 9 munani muri English Premier League naza ko urukino rwose khayerima nubwo umukoci atavuga bivuga urukino rwose ni final muri Premier League mu nkino 9 munani za nyuma rero no musi naza ko niko bimeze harimo bamwe bari kwatakaza ama final ahandi bari kwatsinda ama final ku munsi wa gatandatu erega ivyo biri ngombwa haragira abatakaza haragira n'abinjiza ku munsi wa gatandatu ni Arsenal the Gunners Emirates Stadium bari bakiri mu gwa The Toffees canke Everton kuri Emirates Stadium baza kwatsinda ibitsindo bigera kuri 2-0 ibitsindo byinjiye byaje kwinjira mu mpera z'urukino ku minota 88 igitsindo ca Gyökeres ku minota 97 cya kabiri cy'umwana kiri muto witwa Max Doman kandi uzi ko igitsindo ca mbere cyaje kuba kiva kuri kakinye match nziza naza ko ni bose baje bavuye ku ntebe basubira abandi ubona ko igitsindo ca mbere by'ukuri igitsindo ca Victor Gyökeres cyaje kuba kiva kuri Max naza ko umuntu ashaka kwibaza ndibuka bazi ikibazo yigeze kumbaza ku myaka y'indi cyane ubona naza yuko no musi nibaza ko numwe mu bana bameze neza hari umwe mu bakinyi ba kera aje kwamugana n'uwitwa Lionel Messi naza ko nakwenda kuri ibi rero kwihenda kwa mbere nivyo bintu byica abakinyi hari abakinyi bose twaje kuba tubona turetse n'abavuye mu yindi migwi baje bava muri Barcelona nyine ubwabo bavuga ngo we ashuwe ni Messi mushasha ashiri hera ukuntu mugabo muri Arsenal naza ko uvuga ko ni Messi mushasha Max Doman yo bayihenze cyane nibaza ko nayo nyine ibyo ntashaka kubyumva ntashaka kumva ko ari kwamugana na Messi kuko umwana nkuje umubwiye ati hukina nka Messi deja direct mu mutwe bica bijanye nawe bimaze kujayo aho yamaze umwishe mu mutwe ariko naza ko afise depends nziza kabisa rero naza ko ni Arsenal aje kwa igira din nziza ko neza ko ubunya Arsenal nigeze gutsindwa match yari yose biraza kwa biyicira kandi rero baje kuba batsinda
mu Congereza bahita muri money time naza ko ni umwanya kabisa ugoye cyane umaze kugera umunota wa 70 nta gitsinda urabona umunota wa 80 nta gitsinda urabona hafi umunota wa 90 hari hafi umunota wa 90 naza ko kare kabaye baje ko witwa David Moyes aza ko yigeze siniko nimba hari saison 2023 cyangwa 2022 nibaza ko nka 2023 amenyeza umugwa wa West Ham baje kuba bahagarika kabisa umugwa wa Arsenal bavuga ati nturengana kandi hajya n'umunyeshure n'umuvyeyi n'umwana wiwe kwa utu David Moyes yaje kwamenyereza Mikel Arteta muri Everton rero munsi yaje kwamwihora ibitsindo bya kuri 2 kubusa aba agize avance y'amanota agera kuri 10 mu kurindira yuko City yaje kuba inganya na West Ham aza kuhagaruka kuri 10 ya uno musi ba mabonije Man City iri inyuma urukino rumwe ariko Arsenal basoma amanota dufata 6 atafata 6 oya 6 uko mbona City ko yagenda dufate 9 natwe turarwa 9 eske bira cyashoboka cyangwa ni Arsenal yamaze kubite kuko ni ryambere zo bitakanye Premier League kuva mu myaka ni ryambere oya afana ryambere zo bitakanye Premier League Arsenal ni yatwara Champions League bizoba ribaye ryambere yanditse kuri Facebook ati Arsenal champion de la Premier League kuko kuva Facebook itanguye ibayeho Arsenal ntatwara Premier League akamisi keza kibutsa abantu Arsenal kuva Twitter ibayeho Arsenal ntatwara Premier League ntibarigira baposta ndakwazi Twitter yatanguye ryari Premier League yatanguye abo apana Arsenal eruka Premier League 2004 none Twitter yatanguye ryari Twitter nibaza ko yaja ya pre 2004 2004 shaje kinaverishi admin wa Arsenal ntarigera yandika kuri Facebook ati we are the champions ntarigera yandika ati we are the Premier League champions nta nari ubure cette fois naza ko yoba arategura caption imeze neza kabisa nibaza ko ariko arabitegura nibaza ko hano biki bikombe nayo vya Premier League bariko barakora kuko hazi imyaka igera kuri 20 nta gikombe cha Premier League je nibisanzwe urazi ko Liverpool iza gutwara igikombe cha Premier League bazi imyaka yari haci badatwara igikombe nyinshi cyane hafi 29 anako rero no munsi imyaka 22 harega ni mike cyane ni mike sige twe turibuka batwara igikombe ni mike rero no munsi naza ko kame kuza kudatwara igikombe naza ko na Arteta wenyine ubwiwe yacatekera twiwe atamuna namubwira ikintu akija ko hasigaye inkino zigera kuri 8 wowe wasigaje 8 abandi mugenzi wasigaje 9 mugabo asiganye inkino zigira kuri 8 8 oya rega bakinyo gwa 31 nuvuga asiganye Man City isiganye 8 Man City isiganye 8 nuvuga ngo nkamu yotsindwa inkino zibiri City gacitsinda inkino zose basigaranye nibaza yuko wenyine ubwiwe yocata kwako amweke aciye afata Champions League agacaza akayitwara aho niho bakoze amateka sino ahandi ho yocatekera utwo agaca agenda ahubwo equipe kuvuga ko ni Man City uzi ko Man City ishobora gusezererwa mu bikombe bigira kuri 3 mu nkino 3 sigaranye ikigoye cyane cyoco cyane gose ni Champions League bagiye kuba basaba guhura na Real Madrid mengani ku munsi wa 3 ku munsi wa kabiri arashaka kuvamo aho ari ahantu hatoye cyane ubwanga bwe bazokina kandi League Cup na Arsenal arashaka gutakaza igikombe aciye asuye akaza kandi agatakaza urundi rukino rwa Premier League Jeno chane rwa Premier League bazoshakina na FA Cup bazoshakina na FA Cup arashaka gutakaza igikombe bine nanihenze murantunga kabisa mumba bari arashaka gutakaza igikombe bine urumva ko ni misiko cyane kuri Pep Guardiola uno munsi nibaza ko ibintu bijya no kuba bitakaza confiance gato match baje ko banganye nagikombo na match yeze banganje na West Ham urabona ko uwamengo nyene ni Serafedimo baci ndabo nyene muri bo barabibonye baravuga ati aha biraheze no munsi ni Pep Guardiola achavuga ati reka kuno munsi wa mbere ndabahe day off uvuga ngo munsi wa mbere bagakonje bategure mu mutwe barabe match yari yanje we muga ino match biragoye ko gwengoze ko iyo batsinda muri weekend nibaza ko byari kwa motiva cyane kuza kurwana Real Madrid sino iko kuntu baje ko bangana na West Ham nibaza ko byabononye mu gutegura ino match
nibaza ko ni akazi gakomeye cyane kuri Jose Pep Guardiola nivyo numenyereza akomeye numenyereza mwiza kabisa twese twemera mugabo hano hantu haza kwa muhanga ni ukuvuga ngo arava kuri Real Madrid aja kuri Arsenal kuri Arsenal cyangwa kuri Liverpool kuko Arsenal innovate nova ni ava kuri Real Madrid acaja kuri Arsenal no vende azoyi dimanche avuye kuri Arsenal acaga kuri Liverpool avuye kuri Liverpool acaja kuri Chelsea avuye kuri Chelsea acaja kuri Arsenal oya izo ni indoto kabisa niyo ntuze imeze niko kalendere y'imeze match ndizikurikirana harimo Arsenal kabiri Arsenal kabiri Real Madrid kabiri ibyamaze guhera ni ya West Ham nzitari nivuga ngo na Liverpool na Chelsea ibikombe byose Premier League inkino zigiye gukurikira ni Arsenal na Chelsea nizo nkina afite pi no ya FA Cup peut-être ashobora kuza akagwana na slot yego ntawizi mbanye ni arera tu ni match imwe gusa oh kandi azwari Anfield niba ntiyeshe Etihad sinzi nibaza ko arashaka gutakaza ibikombe bine mu ndwi zibiri nko mu nkino zitanu mu ndwi zibiri hano nakazi gakomeye cyane nyuma ko ni Manchester City ntawizi ariko uko nyene tubona umengo ashaka gutakaza ibikombe bine irashaka gutwara ibikombe bine muri iyi minsi tusigaje irashaka gutwara League Cup irashaka apana gutwara League Cup irashaka kwitwara muri izi azori final nivuga ngo FA Cup turashaka kubona atsinze Liverpool kandi atsinze Liverpool azori kwara progress niyo yoroshe Ligue des Champions ahantu bigoye cyane ahantu habiri Ligue des Champions na Premier League biragoye kumva na Arsenal simbona iza gutakaza inkino zibiri ahantu je mbona ko bigoye cyane muri Premier League muga muri Ligue des Champions biri possible Premier League no bisa no ko biri possible ko Champions League 3-0 mon frère 3-0 uzobona ona ikintu cya mbere uzobona 3-0 kandi ikintu cya mbere uzobona mu bimenyesha makuru byitwa bya AS bya Madrid bya AS n'ibindi AS mu bisanzwe ni kinyamakuru cya Real Madrid nuvuga ngo uzobona article bariko barandika bavuga ati ikintu cya mbere bazokwibuka penalty ya Vinicius ati igiye penalty yitsinda ntitwara kwitwara mu tada nk'iyi ako kantu karigeze kuba kuri Barca na Liverpool cigiye Barca yatsinze menga 3-0 bachatsindwa 4-0 bachavuga sinzi ikintu cyabaye mbyo tsinda ngo kiye gitsinda nguwe ngo twari kwa twabandanye numva ni iyo turashaka kubona imyesha makuru byo muri Madrid bikaba yakoresha ukana iyo ni ku munsi w'ejo reka tubirinde twazaye ku munsi w'ejo naza ko tuzaturi kibira hano kuri kumujya cyane gose kabisa ni ku munsi w'ejo wa kabiri no ku munsi wa gatatu ingo zaze ko zirabandanye uvuga ngo bon nta byinshi tubivuga ko zya nkino zakinye ku munsi wa kabiri zizokina ku munsi wa gatatu n'utu zakinye ku munsi wa gatatu zikine ku munsi w'ejo wa kabiri kuri kumujya muzo muri ko murazibona kujya nyine nibaza ko byagenze muri Fazare ni muri Champions League imbere ko turangiza duce muri Espagne FC Barcelona yakora amatora nibaza ko adasanzwe avugije abantu benshi witwa Joan Laporta yakorondera kwiyongera ikiringo cyo higira kabiri gikurikirana ariko n'ikiringo cya gatatu nk'umuperezida wa FC Barcelona ariko aragwana n'uwitwa Victor Font sinzi ko avuga Victor Font cyangwa Victor Font mba ni icyespagnole urazi gituma avuga Real Mallorca je numva hari igihe Real Mallorca kandi byose biravuga yego uno munsi ndashaka kuvuga Victor Font cyangwa ndavuga Victor Font yani uko ushaka kabisa nta kibazo nakindi umva mu gihe utaramenya icyespagnole barindire twiwe turabwije dushaka so urazi ko haje kuba aba duel yo gukina ku mitwe ball n'ubundi Joan Laporta kandi byabaye imbere y'amatora ubuje gushabura taga ibintu bya mbere byatangwa kononekara kikabati none ugashobora no gujonga umupira ikibazo gihari no munsi sezo yigeze gutwaramo nuko ntayibuka neza Joan Laporta nyazo ko nka 2009 na 2011 hagata ya Barca yari imeze neza kabisa ari au top mugabo naza ko kuva 2020 yaratwaye gushika 2026 ari ikintu yakoze kigaragara niki ko yaje Barcelona muri crise ikomeye cyane yari isizwe n'uwitwa Bartomeu Jose Maria Bartomeu neza ko atino kuja mugasho mugabo ahavuye babati turaronse wa wundi yigera gukora ibintu byiza mugabo nako hashitse nta kubwanje nta bintu byatari yakoze ko yarashitse Messi aragenda imana y'i Barcelona kandi agenda nabi yagiye abantu bose bataziga ko agira agenda bagomba babona ko agomba yongiriza umwaka umwe imyaka ibiri
bizakuba bigenda nabi bipfuje Champions League bari abakunzi ba Barcelona bakumbuye cyane naza ko no musaga match imyaka 11 bayoka 2015 imyaka 11 batatwaje ico gikombe numva yuko ntacyo yigeze aba so naza ko ibintu byose bari bamwiteze ko cyane naza ko byaragoranye cyane n'abamenyereza urabona ko abaje kuba bahaca ntibahagumye umwe muremure barahaca bakagenda bahaca bagenda kandi nta numwe bon naje komora ikintu cyaje kuba naza ko ari deba ya haiz misiri eri d'actualité ko bose batera amajambo umwe yaravuga ibi ubundi akavuga ibi kandi icyaje kuba naje ko mbona uno munsi hari ikinyamakuru cyitwa football autopsy kirakunda kwanya kuri Facebook niyo cyaje kuba gitanga amapoint yerekana igituma Victor Fonse yaje kubatsinda nuvuga ngo muri kampanye yiwe ibintu byose yari kugerageza kwerekana ibitagenda neza kuri John Laporte kandi ahanini yafatira ku bakiye ku bakoci bavuye muri Barca nuvuga ngo objectif ya mbere yaje kuba nayivuga no ku munsi weje amatora agira atangura yavuze ati uno munsi tugatsinda amatora ejo cyadutangura uno munsi ku munsi wa mbere cyadutangura kugira reconciliation na Lionel Messi nuvuga ngo byose yifata ko yerekane ko Joan Laporte ari we mubi yirukanye Lionel Messi nabi aravuga Xavi uko nyene mugabo kuri ibyo bintu baje ko batangaje kumenyesha makuru nuvuga Victor Font umuntu wa mbere yakritika Joan Laporte bwiwe uwa kabiri yari Deco mbavuga ati ubu n'umudirecteur sportif atakina kimwe ashobora aya Deco yaje kwasubirira itakuti mwirabure nyene itwa yaje kwasubirira Cruyff Jordi hari witwa Jordi Cruyff yari directeur wa hari uwundi mwirabure yarahari kuri Erika Bidal ngo umugabo yavuga ati Deco nta kintu kimwe yakoze acha ratanga list y'abakinnyi yazanye batari bakenewe uwa mbere ari Daniel avuga Daniel mwaje bamuguza amafaranga menshi avuga Daniel mwamuguza amafaranga menshi aba muri Leipzig mwamuguza amafaranga menshi nta kintu kimwe ashobora uwa kabiri yaje kuvuga Cancelo ati sintaho ingene Cancelo mwamugara ku FC Barcelona ivyo rero byaje kuba gusa kubwanje ahubwo neza ko ni bamwe mu bakinnyi beza acavuga ati ikintu ca mbere hamwe dutowe aravuga Lionel Messi aravuga icyakare avuga ati Pep Guardiola niwe muntu hambere ugaragaza ukumva nkagira garuke muri FC Barcelona eske ukwemera aravuga ati Erling Haaland hamwe tugize niwe muntu hambere utegeza kugira amasezerano nk'umwataka ivyo rero avuga ati byaciye biza avuga ati kutiyumvira kuzana Erling Haaland twacafise Lewandowski ariko ara denigra Lewandowski nizo tuma abakinyi benshi ba Barca bose baratoye mu bagabo n'abagore bose baratoye kandi urabona ko amatora abaye Laporte ku rugero runini cyane na John Laporte birumvikana kabisa nta kuza gukritika abantu deje basanzwe bari muri squad yiyo kipe uvuze ngo nzozana Guardiola ubumengo hasi Flick nta kimwe amaze abakinnyi nabo bari yatashe ko hasi Flick ntibashaka kwemera kuza ngaho uzanye ngo nzozana Haaland ubu werekanye ko Lewandowski nta kintu amaze Deco en plus yo kuba directeur sportif wa Barca ni en même temps umwaja wa Rafinha numva ucume ngo Deco mwirukanye Rafinha nayo yaraza kumukurikira genda numva biri mu bintu byatumye atsindwa amatora ariko n'amatora yari movement cyane arimo amajambo menshi gusa nibaza iyo haza ko hari umuntu ari mieux place cyane gusumba Victor Font neza ko uno Laporte nane bari kumusubiriza none nibaza ko nta fitinga cyane ya umu adversaire wiwe nibaza ko ntiyari strong cyane kujya kuza kumusumba mu gihe haza ko umuntu ari strong cyane gusumba cyane afise soutien equipe premier kuko na Victor Font yaje kuba vyemeza avuga ati nije mbwenshi cyari kijyose wazi yatanze message ya felicitation avuga ati turatsinzwe kandi ntitwari tuvyitse dutsindwa mugabo turemera aho dutsinzwe tuzogaruka mu bindi myaka aza kuvuga ati ikintu ca mbere gitsindije Laporte gitumye atsinda nuko ukuntu babona equipe ya mbere buga Barca y'abagabo ihagaze neza mugabo ibindi ihagaze neza rero abantu baje kuba bari aba situation ya equipe premier ingene imeze neza no munsi gishaje giwa gituma dutsindwa na John Laporte neza ko uko biri kose Laporte neza ko arafise kwicara n'abandi basanzwe bafashanya kuyobora bwa ngo Barca rego no munsi twesha kuri ya equipe si ya equipe twovuga ngo iraza kwitera ubwo buri equipe yose bagiye kubaho naza ko nibyo ratsinda no munsi gatsinda ibitsindo 5 4 bingahe mugabo neza ko byukuri ntiragira stability nk'iyo twiteze ko witwa John Laporte aza kwazana muri FC Barcelona ya imbere ko turangiza ni muri indi nyene Barca yashoboye gutsinda mu Rwanda ibitsindo bigera kuri 5 kuri kimwe Elche 2 cyane 5 kuri 2 harimo hat-trick ya Rafinha yego ibitsindo 4 kuri kimwe Elche itsindwa na Real Madrid bose hatangwa gutsinda Real Madrid giye muri mudu nziza cyane mugabo n'ubundi haracari gap y'amanota 4 hagati ya Barca na Real
muga hanya iyo Barca irekuza gutsindwa numva hari ko hasigaye inota rimwe abanya Real yari gucisubiza igatsinda Barca igacinganye igacyo mu kibanza ca mbere and then bigaca bisohoye ikaza Barca igaciza mu kibanza ca mbere Real ikaja mu kibanza ca kabiri ni rotation sinzi umuntu uno musi wakoze umuntu azotwara umuntu ntabwo amahirwe byo kugora mu Bwongereza tuvuga ngo Arsenal ahabwa amahirwe muga muri La Liga Santander byo kugora ngo byo kuvuga ngo Barcelona ifite amahirwe yani uko nibaza ko niganda cyacu ko n'umunsi twaje tukigarukiza hano Boris ndagushimiye nanje Loris Ndongozi ndashimiye ndetse n'abari baradukurikirana nari ndabashimiye ndabatumira ko banda mukurikirana ibiganiro bitandukanye mashikizo na Look Media aba kuri Star Times ku ishami rya 30 canke amajana 81 no ku mbuga ahwaniro niho mudusanga mugire aho muba mubaho naho